nagira nabwira abantu biyita ibihangange, shira hasi, shira hasi, shira hasi, ibisaka vy'imbwa vyahiye. Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Umuhuza TV. Uyu no mwatuke kubageza kwa makuru agezwe ko muri kano kanya n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi cyane. Turaza kugaruka ku vyatangajwe n'umukuru w'igihugu nyene Cibahiro Evaristo Ndayishimiye aho yatangaje vyinshi kuri Guillaume Bunyoni. Ni vyinshi tuza kubabwira, reka tutangurire ku mukuru w'igihugu kubirabana ni dossier ya Guillaume Bunyoni, mu nyuma turaza kuza tubandanya nandi makuru ariko yose na makuru aza kuba avuga kuri dossier ya Guillaume Bunyoni kuri ubu abarizwa mwibohero rikuru rya Ngozi, nyuma yaho yavuye kumvirizwa n'umushikizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandu. Dutangure ku mukuru w'igihugu Yaraho Nyanza bade kubera afise abapolisi, ubu ntangara n'abandi none kuva tumumyontoye kwa abapolisi. Igihugu kiriko kiratoha n'abaciye atoha aho kwemera kicisha bugufi agaca yigira igihangange je ndakomeye, ubu nta numwe akivuga mu gihugu, nta mategeko akivuga, je ntaga amategeko. Mugabo nabo abo batega imitego bazodutera akagere natwe tubatera umugere kandi bazorarira. None je nk'ubuntera umugere nkararira, untera akagere mugaje ndazi ko gutera umugero ukararira. Ndakubwire ushaka icufye ntuzufyine n'igihugu. Igihugu gitera akagere mugaco kigutera umugere. Erega hariho n'abarose decret uzubona itelefone bacibazigira anonyme ngo bujewe itelefone yaje ntikwiye kuvugirwa ko n'abasanzwe. Ndakayaga decret none kavuyeho urasubira twumvikane, kayaga signature kafuditse ukazubona haje uwundi ntuce mukubitira isaruti muri ro mizero prise cyo mwago nyakubahwa akira. Nagira nabwira abantu biyita ibihangange, shira hasi, shira hasi, shira hasi, ibisaka vy'imbwa vyahiye. Uti iyo igihugu giteye akagere kigutera umugere. Ibi ni ibintu vyatanguye mu mwaka uheze w'2022 aho vyatanguye muri Nyakanga, aho Guillaume Bunyoni yavuga ko yari mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa President Ndayishimiye. Ico gihe President Ndayishimiye yahise akoranya inama nshinga amateka na nkenguza amateka giturumbuka, mu nyuma Guillaume Bunyoni abasubirijwe Gervas Ndirako buca mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere. Guillaume Bunyoni akikurwa muri ayo mabanga nta yandi mabanga yajejwe, kuko vyavugwa ko ari generali mu gipolisi cy'u Burundi ngo yahise aja gukurikirana ibijanye n'igipolisi ndetse n'umutekano w'igihugu. Ariko abakurikiranira vya hafi dossier vyaravugwa ko agikurwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere n'ivyo kuraba inyungu ndetse n'umutekano w'igihugu vyamu NEVA yabimuvanye mu minwe akabishikiriza abandi bo mu bushikiranganje bujejwe umutekano. Hari haciye imyaka myinshi abanyagihugu baribagijwe ibarabara rica munsi y'inzu ya General Guillaume Bunyoni mu Gasekebuye. Ibintu rero vyahindutse kwigenekerezo ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 ubwo umukuru w'igihugu yafashe ingingo yuko bariyeri zari mw'iryo barabara zose zibomorwa. Guillaume Bunyoni wenyene yari yarafashe ingingo yo kugara iryo barabara aryubakamwo za bariyeri, arishira ko utuzu tw'abapolisi bajejwe umutekano wiwe. Ibarabara ry'igihugu, ibarabara ry'abarundi bose abarihinduye itongo ryiwe. Kuva rero bihindutse kwigenekerezo ya 20 Kigarama umwaka w'2023 andi makuru yagiye ahabona ko abakozi b'iperereza basatse urugo rwa General Bunyoni, mu nyuma igifyo c'abapolisi camurarira barasubizwa mu makambi baje bavamo. Ico gihe zabariyeri nkuko narimeje kubibabwira zose zarabomowe, bwabuzu nabwo bwarabomowe. Kuri ubwo abarundi bose bakoresha ibarabara ryo ryaca munsi y'inzu ya Bunyoni.
Vyose umubare w'abapolisi bamwatse ico gihe bamwatse abapolisi bamucungera 43 babasubiza mu makambi bavamwo. Ico gihe bakaba baramuhaye 4, abo 4 nabo ngo barahaguma no mwijoro, ngo barahaguma ku murango ariko mwijoro bagasubizwa mu makambi yabo. Muri uyu mwaka rero ibintu vyatanguye guhindura isura mu kwezi kwa Ndamukiza, aho igenekerezo ya 17 Ndamukiza aribwo itegeko ryatangwa ryo kuja gusaka ingo zose za Alain Guillaume Bunyoni yoba uruba mu Gasekebuye ndetse n'ururi mu ntara ya Rutana. Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa ivyaha bitanu, harimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwiha inyungu atari kuriwe, gutunga ibigwanisho atabiri kuriwe no gutuka umukuru w'igihugu. Vyabaye operation idasanzwe yo kurondera Alain Guillaume Bunyoni, kuko baja gusaka iwe bavuga ko bagiye gusaka igifyo c'amahera yoba yaranyagije mu nzu yiwe ndetse n'ibigwanisho yoba iyo muri Nkengabusoro ndetse n'iri mu ntara ya Rutana. Ico gihe umuryango wiwe warafashwe upfungirwa hamwe mu nzu, nako kandi benshi bari begereye Alain Guillaume Bunyoni batangura gukorwa ko amatohoza. Benshi bari bazi Colonel Alfred Innocent Museremu yarakuwe mu mabanga ico gihe ndetse nawe aja kubazwa mu biro bikuru vy'iperereza, ariko we yahise arekurwa. Colonel Desire Uwamahoro we yarafashwe n'ubu aracapfunzwe, yagirizwa ko ari we yoba yaraburiye Alain Guillaume Bunyoni ngo ahonge ko yari agiye gusakwa, kuko bivuga ko inama yo kuja gusaka Alain Guillaume Bunyoni yoba yarakorewe mu ntara ya Rumonge. Kuri uyu wa mbere w'indwi rero hakaba ari kwigenekerezo ya 8 Rusama uyu mwaka wa 2023 nibwo General Alain Guillaume Bunyoni yarengutse muri parike nkuru, Parike General de la Publique i Bujumbura. Harumvirizwa amasoko atandukanye yavuze ko Alain Guillaume Bunyoni yemerewe kuvugana n'umuryango wiwe, ariko biba ivy'akanya gato. Ngo benshi rero batangaye kubona Alain Guillaume Bunyoni yambaye umwambaro w'abanyororo, ishati n'ipantaro bisa urwatsi rubisi, amapingu ku maboko, afashe n'idosiye yiwe. Ivyari bimaze hafi indwi binugwanugwa. Kuri uwo munsi vyari beje gushika, kuko Alain Guillaume Bunyoni kuri uwo munsi wa mbere igenekerezo ya 8 Rusama uyu mwaka wa 2023 yaraye yinjijwe ibohero rikuru rya Ngozi. Haraciye ukwezi kumwe gusa ntaho kwibajije ko azobona ikintu nk'ico mu Burundi, ca gihangange cahora cugaza amabarabara kugira kije gusuma, ca gihangange cari carisangije ibarabara mu Gasekebuye, ca gihangange mu mwaka wa 2015 cari gifise ikaramu ihitamwo abicwa n'abakira mu baba bafashwe, ca gihangange cakunze kwiyerekana mu nzahabu, ca gihangange carungitse ibihumbi vy'inzirakarengane mu munyororo, ca gihangange gisigaye gisunaguzwa n'umupolisi mutoyi nk'abandi banyororo bose. Iri fatwa rya Alain Guillaume Bunyoni ndetse no kumubona mwambaro w'abanyororo, ishati n'ipantaro bisa n'urwatsi rubisi vyibukije benshi umunsi umwe mwaka wa 2016 ingene imodoka zagendanira Bunyoni zagonze ibisi ya Kwasteri yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bikaba vyarabereye imbere y'ihoteli Novotel, aho abajana na Bunyoni bosavye imbabazi baciye basohoka bafata umushoferi wa Kwasteri baramusohora barakubita basiga ari ikiruruma. Benshi bahise bibuka amarira y'umuvyeyi wa Clovis nuko amazina yafatiwe mu Kinindo kwigenekerezo ya 21 Gitugutu mwaka wa 2015. Ico gihe bavuga ko Clovis na Emmanuel Kamana bari bapfungiwe muri cave muhira kwa Bunyoni. Abo basore ntibarugera basubira kuboneka. Kubona Alain Guillaume Bunyoni mu mwambaro w'abanyororo, benshi bibutse Regina Nishimwe, ariko ararira amubwira ingene yarashwe baramuhusha i Lusaka muri Zambia, aho yari yahunze arusimvye mu Burundi. Ico gihe benshi bahise baribuka amafoto y'ibigoma vy'imbugita yacumaguwe mu Burundi. Umugabo wa Lydia Nibogora abwira
atangaza ingene yagiye kwinginga Bunyoni ngo yihangane agumane imigendanire myiza n'umukenyezi wiwe. Muribaza aho umugabo yinginga uwundi mugabo ngo agumane imigendanire myiza n'umugore wiwe, ariko birangira Lydia Nibogora yishwe nabi cane, aboshwe amaboko mu mugongo, yakaswe ururimi. Vyari inkuru y'umubabaro mu karere ka Afurika y'ubuseruko hose, benshi bumva urupfu rwa Hafsa Mosi, benshi baribuka agahinda bumvanye umupfakazi wa General Rodrigue Bunyoni, mukuru wa General Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi vyinshi. Ati iyi si nta muhinga wayo, bamaje kumva ivyabaye bagize ati isi ntigira nyeneyo. Benshi bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bakipfuriza umunyororo Bunyoni nuko uburenganzira y'Abarundi benshi we yobuhabwa ntihagire uwumurenganya. Ariko umurundi wese yarenganijwe yiciwe canke yabuze ubuyo kwitegeko rya Bunyoni nawe ahabwe uburenganzira bwo kumwitwarira no guhabwa ubutungane. Ngo Bunyoni ntakwiye kubazwa ivyo apfa na Ndayishimiye gusa, kandi nabazwe kuvyo apfa n'Abarundi benshi. Ifungwa rya Bunyoni ryibukije benshi umugani sebukwe wa President Cyprien Ntaryamira yaciye avuga ati utazi ivy'isi avyita ivyiwe. Ngayo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ico nkibutsa ufyonde sabone canke subscribe kuri Twitter wafite ko kugira ngo tuje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kwe. Sangiza kandi n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhuza TV Imana ibahezagire.